Amagara meza yo mu mutwe muri make ni ukugubwa neza k'umuntu gutuma ashobora kwerekana impano ziri muri we, agahangana agashobora guhangana n'ingorane ashobora guhura mu buzima, agashobora gukora ibikorwa bimuteza imbere, hama agashobora guteza imbere n'igihugu ciwe. Yego, aha mu Burundi nubwo atabitigiri nyezina dufise kubera atacigwa kirakorwa mu Burundi bwose ngo twerekane ati ibiharuro bingana gutya, turamaze kubona yuko abagendana ingwara mu mutwe barahari, bivanye n'ibiharuro byagiye bikorwa mu duce tumwe tumwe, mugabo tutofatirako ngo ni ibiharuro vyerekana igihugu cyose ingene ibintu bimeze. Yego, ndemeza rero yuko izi ngwara zifatira mu mutwe mu Burundi zihari. Hanyuma abene gihugu nabo twebwe mu bushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu turagerageza ico bita muri sensibilisation, kubigisha yuko izo ngwara zihari, ingene zimeze, ingene zifata, n'ingene zibitera, n'ingene bozirinda. Hanyuma tukababwira yuko urwaye izo ngwara zo mu mutwe atahandi aja kurondera ubufasha atari kwa muganga mu bigo byabigenewe, kugira ngo abavyigiye, abafise ubushobozi bashobore kumwakira bamutunganirize, bareke kwirukira barumenyi ngo nuko bibaza yuko ari amashitani aba yafashe, ari amadayimoni, ariko bumve yuko uwo muntu wese afashwe n'indwara ifatira mu mutwe agiye kwa muganga baramufasha bakamwakira kandi akaramufasha bubereye. Intamba nyamukuru duhura nuko n'ubu gushika kuno munsi hari abantu bazi yuko urwaye indwara yo mu mutwe ari amashitani aba yamufashe. Ibyo rero bagaca birukira mu rumenyi cyangwa bakirukira mu vyumba by'amasengesho, ariyo mpamvu rimwe na rimwe bagenda mu bitaro baramaze gusinzikara. Kandi sizi ingwara zo mu mutwe gusa, ingwara iyo yose iyo ugiye kwa muganga waramaze gusinzikara biragorana ko ukira byoroshe kandi bikagutwara n'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu rero kwa muganga iyo abavyumvise bakabitahura bakitura kwa muganga barabavura, ariko kandi hariho n'abandi n'ubu gushika kuno munsi yacari intambamyi batarabitahura, ari abo mubona n'ubu baguma bari mu mabarabara kubera iki bibaza ngo bararozwe na madayimoni. Hanyuma ikindi naco n'ubukene bukaba burimwo, hanyuma gasanga agiye kwa muganga babonanye na muganga, hanyuma mu nyuma yataha ntakurikize impanuro muganga yamuhaye, ntafate neza ya miti muganga yamuhaye. Izo zose ni intambamyi duhura nazo mu bushikiranganje zituma rero bantu baguma baboneka mu mabarabara na cyane mu bisagara. Ndavyemeza cyane yuko intambwe yaratewe, na cyane yuko ubu muri gushika uno munsi 2025 mu bitaro vyinshi vy'u Burundi abaganga bahari ari abo bita aba docteur, ari aba infirmier, bararonse ubufasha, barigishijwe ingene bashobora kwakira umuntu aje abagana, umuntu aje abitura afise iyo ngwara yo mu mutwe. Hanyuma ibyo byose twabikoze kugira ngo twegereze ubuvuzi bw'ibanze abene gihugu, kugira ngo wa munyagihugu yahora ava imakamba aja kwivuza aho twita kwa Rojanti muri CNPK y'Ubujumbura aronke ubufasha mu ivuriro ritoya ry'Imakamba gushika kuri hôpital y'Imakamba kujya bitaro vy'intara aronke ubufasha. Wa mugwayi wo mu Kirundo yahora arinda kuja Ingozi kuri CNPK y'Ingozi ntarinde gushika Ingozi, ahubwo abanze kuvurirwa muri bya bitaro bimwegereye, kuko ibyo cyose twabikoze kugira ngo tugabanirize umutwaro abene gihugu, kuko usanga bamwe bahora basinzikarira muhira kubera babuze itike yo gushika Bujumbura, gushika Ingozi baronke ubuvuzi bw'ibanze. Ubu rero turashima intambwe tugezeko, kuko ibitaro vyinshi ubu abagwayi bagendana ingwara zo mu mutwe barafashwa kandi tukabona n'amaraporo tukayaronka. Yego, hari ibitaro bimaze kuronka ingene bashobora no kubaraza mu gihe basanzwe hari ukeneye yuko amaraho iminsi, n'ibindi bitaro babaha imiti bagataha kwifatira iwabo. Notanga akaro nk'ibitaro vy'Imuyinga, ibitaro vyo mu Rumonge, ibitaro vy'Igihofi mu Rutana, mu Kirundo. Ivyo bitaro ni bitaro bimaze kushiraho igisata kijejwe kuvura izi ngwara zo mu mutwe. Mu Rumonge nayivuze,
n'izindi nko mu Cibitoke baramaze kubona yuko bo baramaze gushiraho ico gisata cakira abagendana izo ngwara zo mu mutwe, ikigutu n'ahandi henshi ntibutse. Ivyigwa vyarerekanye yuko ibiyayuramutwe ari mu bimwe bishobora gutuma umuntu avyihereza amagara yiwe mu mutwe ahungabana, kuko kandi ibiyayura, iyo tuvuze ibiyayuramutwe bumva zimwe bita ngo za kokayine, za chanvre, urumogi n'ibiki, ariko n'inzoga z'umurengera ziri mu biyayuramutwe. Ivyo bintu rero abantu bavyihereza byaragaragaye yuko bihungabanya amagara meza yo mu mutwe. Icambere cyo nuko twebwe mu bushikiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu, nuko n'ubu turi ku kivi kugira ngo tugume tumenyesha abene gihugu ubwa mbere yuko izo ngwara zihari, kandi uwo ifashe ari mu kibano, ari mu miryango, icihutirwa ari uko bamwihutira kumutwara kwa muganga ku bitaro bimwegereye atagenda gusinzikara. Tugasaba kandi ari abajeje intwaro, ari ba mustanteri, abajeje amadini kudufasha gushikana ijwi kure aho ubushikiranganje budashika, kugira ngo bose bamenye yuko izi ngwara zivurirwa kwa muganga, atari kwa Rumenyi, atari mu mashamu, mu vyumba by'amashengesho. Hanyuma ngatera kamo rero n'abajejwe gusahiriza gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi yuko bodufasha mu kuturonsa uburyo dushike na za ntara zitararonkamwo ubwo ivyo bikorwa bitarashikamwo, naho dushoboye kuhakorera, kuko biragaragara yuko ntiturakwiza intara zose ngo turonke ingene dushobora kubyigisha mu ntara zose ku rugero twebwe twumva rushimishije. Ubundi kenshi sinkunda kubivuga ingene byatanguye kugira ngo ntangure gufata ibiyayuramutwe, kubera ni impamvu zingahe zoba zaratumye mfata ibiyayuramutwe nangwa gufata ibiyayuramutwe, hanyuma nkaba naragiriwe ubuntu nkabiheba, mfashije n'ibigo byari bitandukanye bikurikirana abantu bajeje kwihereza ibiyayuramutwe. Ariko igihe nabiheba jese nari mu Burundi, nari mba muri Kenya, ndi ku ishuri muri Kenya, nico catumye kumbure nshobora kuronka ubufasha ku mwanya mutoya wo gushobora guheba gufata ibiyayuramutwe. Dosiye yanje ni nini cyane, sinobivuga ngo ndabiheze mu minota mikeya, kumbure vyofata nk'umunsi, ariko nari ngeze ku rwego rwo hejuru, nari ngeze kure. Hanyuma uko mumbona siko nari meze, uko nsa siko nari nsa, nuko mvuga siko nari mvuga. Nari ngeze ku rwego rudashimishije na gatoya, ku buryo kumbure nino munsi mpagaze imbere ni ubwo gushinga intahe ubuhamya kubw'ibigo bifasha abantu bakoresha ibiyayuramutwe bagahinduka. Nanje nahindutse biciye muri izo nzira, cyafata n'umwanzuro canke intandaro yo gushobora gufasha nanje abihereza ibiyayuramutwe, cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kubera ugaruka rwinshi ruracihereza ibiyayuramutwe kandi rugeze ku ntambwe mbi cyane, ku buryo usanga bidashimishije ijisho kuri leta yacu, mu kibano no mu bavyeyi barafite agahinda kenshi. Mbere na mbere nohera ku bavyeyi. Umuvyeyi cyo nosaba nuko yoshobora gutahura umwana wiwe, akamwiyegereza, akamukunda, akamushira hafi yiwe, akamuganiriza kenshi kabaho, kugira ngo bishobotse umwana ashobore kuguruka amubwira ingorane abayemwo, kubera kenshi abona ko ubuzima butera buzimba. Abavyeyi turavyuka mu gitondo ca kare tugiye kurondera, ugasanga turibagiye responsabilité zingo tujejwe, ugasanga umuvyeyi atatevye yazindutse kare, umwana nawe ntazi ibyo yiriwemwo, ntazi ibyo abayemwo n'ubuzima abayemwo. Kandi ikindi naco ugasanga umuvyeyi kugira ngo umwana namugore ashishikara kuzaramuha amafaranga, n'aya mafaranga usanga umwana hawe na icaja kuyakoza nico yayasabiye usanga bitandukanye. Icya kabiri no imiriza a communauté kugira ngo ireke kuzira kumira abo bana, ahubwo abajeje intwaro barahari
mu makartier atandukanye usanga buzuye, nuko twokorana n'amashirahamwe ajejwe gukurikirana abo bihereze biyayuramutwe kugira dushobore gufashanya no gutanga impanuro no kwigishanya kugira abo bana bashobore guhindura inyifato, kubera ni navyo leta yacu idusaba yuko kuri yambona kazoza 2040 uducira 2060 ry'igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, yuko tutosigara inyuma, kubera niyo baturekerana bakarekerana abana bihereze biyayuramutwe bazosanga mu minsi iza no kuri yambona kazoza tutahashitse, kubera urwaruka rwinshi ruriko rurihereza ibiyayuramutwe kandi ruriko ruratikira. Mu myaka izoza tuzosanga atagwaruka tugifise, n'ugwaruka tuzoba dufise tuzosanga ataco gwifashije, ataco gwishikanyeko. Rero nuko leta n'abajeje intwaro hamwe n'ayo mashirahamwe n'ibigo bitandukanye twofashanya tugashobora korohereza abo bana, tukabigisha, tukabiyegereza, tutibagiye n'abavyeyi kugira ngo bashobore guhinduka.